Salut tout le monde, turabaramukije nkuko mubibona turi Ndufacom company canke Ndufacom TV byose urumva n'ibintu na gasata kaba karimo. Jenny Mugisha rero Rodrigue nkuko bisanzwe. Mimi Mihail canke Kentia niyibagiwe umwana ni mwaje Jean Claude muriko muravugana murabizi rero yuko tutabibagira tuvuga ati abantu bacu reka tubateramishe tugira akahivi gatoyi turi kumwe n'icamamare yavuze amazina Messi Kentia ako imbere yuko tubandanya tubasabe mukoreshe amapartage abe menshi kugira ngo abantu babandanye baba benshi bariko baradukurikirana sibyo cyane gose mugire n'amaja mugire n'ama comment ama like mwanya tuse kumwigishiriza imbere ya kamera zose hange muri biho abantu bariko barabagira batangure kwandika ndabibona bariko bagenda baba benshi ariko mubandanye mukora share maze ngo muryoherwe n'ino live ndazi ko muba mufise murashashaye kumenya byinshi kuri twebwe na cane kuri Mimimile bavuga gute no bavuga Mihail apana Mire okay muraza kutubwira muri commentaire umuntu unyishirize ndahari bavuga Mihail none mutegekanye iki ko umutwe mwe okay turabona ko muri ko murabikora like karaja ko comments turabona ko ibintu ari sawa tuvuga ati bandanye ibintu bibe neza natwe kandi ndibaza ko murabizi ko tubakunda muri abantu bacu Mimi Mireye ndavuga kwijamo urabo tubanyoteze cyangwa tubabwira ukuri abakunzi bande sinkunda ko mubanyoteza no ushaka tubabwiza ukuri tubazaniye zitwa bivuga cyangwa byihore nigiki avuga navuga iki babazaniye iki yakwana series yitwa nawe vuga bavuga tubazaniye series wamubise mu Faransa no igifaransa mu muponde muri komanze mumberata tubazaniye ibenga ikirundi nawe zero cd tubazaniye ibenga series umufaransa IBENGA Series nuko nyine bisanzwe ni saison shasha tugire tubazanire ni saison mu bisanzwe uri kurareba mwari munyotewe afite akanovera k'amafilime ngo ari karagaruka reka rero natwe rero tubabwire uko hari igikorwa gishasha kizosohoka kizosohoka itariki 1 ukwezi kw'icumi 2020 naka uziko navutse mu kw'icumi ku munsi wa gatandatu isaha 4 z'igitondo mwese muzobe muhari mwavyumvise yuko bo weekend kuri uwo munsi vraiment ndibaza no kunywa amazi kugira nyene imihogo ntizoge kuko uzotwenga kandi tuzobaba dukeneye amavyuzi 10,000 mu minota 3 mavyuzi 10,000 mu minota 3 ni ukuvuga bazotanguranywe mutazobibona ivyo bintu ngo amavyuzi 10,000 mu minota ishika 3 muzoce mumwita karo mubere oya kandi wavyemeye man muri inyuma y'iminota nka 30 ibihumbi 10 z'amavyuzi zoba bya rodin wavyumvise nemera imana yawe amen turashaka yuko uwo munsi itariki 1 ukwezi kw'icumi muri 2023 tuba twaturiye ku mbuga zose nkandi twitwa baturiye yuko Ndufacom TV Ndufacom TV kuri Twitter na Instagram na Facebook na cyane murabizi burya nuko mutabimenyereye uyu mubona uyu narivuge ngufatira umwana kandi awufise okay muramunzi nima mwarakurikiranye ishusho y'umuntu muramunzi ivyo yakoze murabizi akosha yake nyari umwana mubi narahohoterwa reka yarishoboye murabizi neza yarishoboye
kirya gihano yarakikwiriye wari uraka amaraso y'umuntu wari uraka ariko igihano cy'Imana ariko mu ibenga nta muntu azica aho ibenga gusa mu ibenga ni seri nziza abakozi b'Imana asarishwa niki azoba yarasaze ari ibizoza reka tukubiraye. Okay, nubu tubandanye tubabwira ati kola like, share, comments, nukuri turabakunda cyane. Kandi rero mu minsi iza turiteze kuzobwira akantu tuze turafelicita abanywanyi bacu abantu badukurikirana na cyane tubahereza akantu nyine imipira ya company, inkofero za company, kuko dukora ibintu byinshi cyane. Irahuri ibyo byose tuzobakorera. Cinema iri ni department imwe muri 13 rero tuzobashimisha nka company muze murabikora aho tuzonabikora neza tuzobagirira akantu keza ahantu meme yarinze ashima akantu keza kazoba gahari mu bisanzwe muri Ndufacom company baraganura tuganuke twinshi na cyane n'amayinite tugiye kuza turabigira ukuntu mu mpera y'indwi maze tukaza twihera amayinite muca ko bimeze neza mu bisanzwe rero muri Ndufacom company turafise ikivugo tugenderako na cyane kivuga gute babwire genda kize mu Congereza mu Congereza mu Gifaransa pe wavuga mu Gifaransa muza kunyumva Gifaransa okay sawa reka nivugira mu Kirundi kuvuga mu Congereza ikivugo cya Ndufacom company ni Nkurikira Nkumurikire ikivugo cya Ndufacom company ni for me and like comment nazi Congereza utamurira uvuge rana yavuze ikivugo cyane Ndufacom nawe mu Congereza pana ikivugo mu Congereza hamucubanda ndaciga ntabwo ndarangiza ikivugo cya Ndufacom company ni for me and be righted. Yes yaryoheye cyane umwigishwa ariko mwibuke yuko no muri Ndufacom company baragira ibintu bya formation y'Icongereza abo rero mukasha muvuga ati hirya rero tuzoba tubivuga neza nk'abatego tuzoba tuvuga neza vuga twumva mubabwire kuno the motto of Ndufacom company is follow me and be enlightened for sure we will bring you more and far away. Thank you for cyane tubabwire ati nimba mufise ibintu byinshi bibazo kuri Ndufacom company ifise ibintu bishika 12 byose 14 basanzwe bakora mugaje ndababwira gusa aho ikorera kugira byinshi muzoze kubyibariza cyane ni muri Rohelo de Avenue la Grèce muca mubona nimero 9 impande y'igorofa cyane nini ya Bicor aho mushitse rero muca mubaza ibindi byinshi na cyane ariko tubabwira ko imprimerie irasanzwe irahari bimprime ibintu byose bishoboka amapaje amapandelole impuzu barakubita ko murabibona nk'ibi nambaye amaroko ubusanzwe rero tubabwira ati karibu na cyane rero n'ibindi amasinema gukora amafilme ibyo muravyo ama exportation nyakubahwa ibyo bisayo mugasinzi video n'ibindi byinshi cyane ibyo byose ni ibintu bisanzwe bikorwa na Ndufacom company mu bisanzwe rero muzoze muhishikire maze rero murabe ubwiza kico kintu kandi murabizi kari Nkurikira cameraman neza cyane yaryowe n'ikiganiro cy'amakirana umuvuri ni yegenga umuvuri wa Ndufacom company ngo baragukeneye ngo baragukeneye kuri live na muramenye ibanga mubandanye mukola like share comments kuri YouTube mugende murabe Ndufacom TV mukole kuri sabone cyane no kuri card notification maze ugakengera ngo